Shalom, turabakunda, tubifurije amahoro ya Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro cya CANAAN TV. Mwami Yesu abagirire neza. Dusenge, turagukunda mukunzi wacu Yesu. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Komeze kutugirira neza no kutunezeza muri byose. Amahoro yawe aratukomengo n'abantu bose, ashibamira imitima yacu. Mu izina rya Yesu mukunzi wacu. Amen. Ubushize turako turaganira hejuru yo kwimbura umusesekaro. Kwimbura umusesekaro. Ndashaka bandanyiro jambo kwimbura. Umwami Yesu azagwe kwimbura umwaka. Ineza wabibye uzayimbura. Urukundo wabibye mu bantu. Abo wasanze bari kubararira urabahoza amarira. Umwami Yesu azagwe kwimbura. Haleluya. Umwami Yesu azagwe kwimbura. Bene data biraryoshye cyane kwimbura. Biraryoshye cyane. Paulo yaravuze ijambo ryiza mu Korinto ba 2:9 baravuga ngo ariko ico mvuga ngiki ubiba nke azimbura biki akubiba byinshi azokwimbura byinshi. Ubiba nke tuwitege kuzimbura umusesekaro warabivye bikeya oya ariko ubiba nke azokwimbura. Mureke hano muri no verse ndashaka mvuge imbuto zibiri. Ubiba nke azimbura bike, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Ndashaka mvuge imbuto zibiri. Urashobora kubiba bene murazi ko gusenga ari kubiba. Usenze iminota 10 abandi bagasenga amasaha tiwibaze ko muzoronka kwimbura kumwe. Ubiba bike, ubiba amafaranga bijya dutanga ubiba nkazo kwimbura bike, ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Uriya mwanya umara imbere y'Imana, iriya mbuto y'umwanya watanze imbere y'Imana uzimbura byinshi. Burya kurya gukorera ubwami bw'Imana, urya mwanya umara kurategura, urya mwanya umara kurasenga, urya mwanya haleluya uzakwimbura byinshi. Ubiba bike nawe azabiba azokwimbura bike. Ndakwifurije kubiba byinshi. Kandi umviriza umurongo ukurikira bivuga neza. Kandi ndashaka abantu bose banyumvirize, abantu bose bakunda gukora ibikorwa by'Imana mumvirize uyu murongo. Uravuga neza ibintu bikomeye cyane, hari igihe twihenda. Umuntu wese atange kuko abigabiye mu mutima we, atagoberewe cyangwa atababaye cyangwa atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Subiremo, umuntu wese atange kuko abigabiye mu mutima wiwe, atababaye cyangwa atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Haleluya. Umuntu wese bene data, hari igihe dutanga mu maeglize yacu cyangwa mu bindi bikorwa kubera igisure cy'abantu, ariko Paulo yavuze ngo imbuto zacu tugiye gutanga tuzitange tunezerewe, tutagoberewe, tudahwase. Izo nizo mbuto Imana inezererwa, izo nizo uzimbura. Zijya mbuto zindi utanga kubera gahato, bijya bintu byose wakoze kubera gahato, kubera gisure, kubera abantu banze reka ngire gutya. Hariho na bamwe babikora bagasezerana amasezerano batazishura. Ndakwifurije haleluya gutangana umutima unezerewe, udahwase, utuje. Izo mbuto n'izimana inezererwa. Urifuza kwibura umusesekaro? Ibyo ukora byose bitange atagahato karimo, utagoberewe, nta gitsure kiraho. Wewe tanga unezerewe. Umwami Yesu aguheza umugisha. Umwami Yesu aguhe kwimbura izo wabibye unezerewe. Ari ijambo ushaka gusoma mu gitabo cy'Abagalatiya. Hari ijambo Paulo yabwiye Abagalatiya igice cya 6. Igice cya 6 umurongo w'indwi. Haravuga ngo timuzimire Imana nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cyose atazokwimbura. Ndakwifurije kubibi neza muvandimwe. Ndakwifurije kubino mbuto. Imana nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cyose nico azokwimbura. Nubiba amafaranga uzimbura, nubiba urukundo uzagwimbura, nubiba kandi si wowe wenyine, nabagukomokaho hari umunsi bazimbura ivyo bintu wabivye. Ndakwifurije kubiba rero. Haleluya. Ndakwifurije kubiba kandi witege kuzimbura umusesekaro. Umurongo 8. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura mu buryo bw'umubiri. Ubiba ishari, hari abantu bagenda bica abandi, ishari, inzigo, uburyarya, ukagenda wimbira uwundi kinogo,
umva cya kinogo uzakigwamo. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora. Hariyo abantu bagenda kandi ubyumvirize neza, nubiba nabi imbuto mbi azimbura umusesekara w'ibyo bibi. Hari igihe umuntu akora ikintu kibi akagira ngo kirijana, iyo ni imbuto wabibye mbi, witege kwimbura umusesekara w'ibibi wabibye. Ibi ni clair, icyo tubiba nicyo twimbura. Muri buno bugingo n'ubugingo buzaza. Ndakwifurije kuba imbuto nziza ku buryo abana bawe bazabagira fiere yuko babyawe nawe kubera imbuto nziza wabibye. Hari igihe tubiba nabi, abana bacu bagasigara bicuza, bagasigara bababara. Ndakwifurije kubiba imbuto nziza. Haleluya. Ariko kubiba mu buryo bw'imhemu azokwimbura muri mhemu ubugingo budashira. Umurongo w'ikenda, twame dukora ibyiza ntiducogore kuko igihe nicyashika tuzokwimbura ntitarambikwa. Haleluya. Hariho umunsi wo kwimbura, dukora ibyiza ntiducogore. Girira neza abantu, vuga neza abandi, kuri byiza aho uri, vuga neza abana n'abantu, mu kibano gerageza ubana n'abantu neza, ba umuntu mwiza uzimbura iyo neza. Haleluya. Sifa kwa Yesu Masiya. Oh, uyimidiwe milele daima. Haleluya. Biba neza, biba twame dukora ibyiza ntiducogore, ariko ngo umunsi umwe tuzokwimbura. Haleluya. Haleluya. Ndakubwire, reka ndakambwira abakozi b'Imana baturiko baranyumviriza, tugishishikare kubiba ijambo ry'Imana, dushishikare gukorera umwami wacu. Hari umunsi tuzokwimbura. Haleluya. Hari umunsi tuzokwimbura. Amen. Hari umunsi tuzokwimbura. Oh, haleluya. Yesu Kristo mwana w'Imana. Umurongo wa 11, umurongo wa 10 haravuga ngo nuko rero iyo turonse uburyo tugirira abantu bose neza, cyane cyane ngo abize bizera. Tugirira abantu bose neza, tubiba imbuto ahantu hose, ariko cyane cyane kubenzu yabizera. Tugirira abantu bose neza, bose tubagirire neza, dukora neza mu bantu bose hatavuyemo n'umwe, ariko cyane cyane ngo muzi yabizera. Mubizera turushirize. Niwagera kuwizera, uwizera suje muvukana gusa, oya uwizera urya uzi ko musangira urugendo ruja mu ijuru. Ugirira abantu bose neza, ariko cyane cyane abizu yabizera. Ugirira abantu bose neza, cyane cyane abizu yabizera. Nugera ku nzu yabizera urushirize, nugera ku nzu yabizera urushirize. Haleluya. Iki ni cyanditswe Paulo yavuze, tugirira abantu bose neza, cyane cyane abizu yabizera. Tubera umugisha abizera, tubera abantu umugisha cyane cyane abizu yabizera. Reka ndangirize muri Zaburi. Zaburi 126. Zaburi 126. Umurongo wa 5. Haleluya. Haravuga ngo hano nakwimwe intahe ngiye kubashingira. Ababiba barira bazokwimbura banezerewe. Haleluya. Naho umuntu agenda arira asohora imbuto, azogarukana akanyamuneza azanye ibyimbugwa ziwe, impambo ziwe zizimbugwa. Amen. Abakobwa babiri ndagirijeho bavuye muri Swede, baje mu butumwa bwiza, bapfiriye muri Kongo, ahantu imva zabo ziri kuri itorero rikuru ry'Ubuvira rya Pentecote. Abakobwa bagiye gucikana, bandikiye abiwabo urwandiko. Mu rwandiko babandikiyemo iyi Zaburi ivuga ngo ababiba barira bazokwimbura banezerewe, ababiba barira bazokwimbura banezerewe. Ngo naho umuntu agenda arira asohora imbuto, haleluya, ngo ariko bazokwimbura anezerewe. Abakobwa bageze muri Kongo mu 1920 baragwaye malaria barapfa. Bamaze gupfa, bandikira abiwabo izandiko, barababwira ngo twebwe turapfuye, ariko ibyimbugwa ni byinshi muri kano karere, ni byinshi. Murake mbabwire, umunsi itorero tuzongera imbere ya Kristo muri no bihugu by'ibiyaga bigari, u Rwanda, Kongo, Burundi, abana abakobwa bazaba bari imbere, bazanye ubutumwa bwiza, bazaba bari imbere yacu, nakwe tubakurikire. Kubera iki? Hari imbuto babibye, hari imbuto babibye. Haleluya. Hari imbuto y'agakiza babibye. Umunsi tuzobona Yesu azovuga ngo ndore, abazobwi bazereka Yesu ngo ndore rya torero bajya ahantu twapfiriye. Bari abakobwa batazi icitwa umugabo, bari abana batoya, ariko baraza. Haleluya. Undi muhungu yapfiriye muri Presereje, umumisiyoneri, yaranditse indirimbo mu gitabo cya Wokovu,
ivuga ngo shamba la Mungu limeiva liko tayari sasa kuvuna, ngo wavunaji mufike mbio, ngo tuyavune mavuno. Haleluya. Ngo ivyimburwa ni vyinshi, ngo dusabe, ngo tumusabe ngo turungike mu vyimburwa. Ivyimburwa ni vyinshi. Haleluya. Bavandimwe bakundwa, mureke tubibe imbuto nziza, kandi tubibe tubinezererewe, tudahwase. Umva batari kwaduhata, tubibe tunezerewe. Hari umunsi wo kwimbura, biba urukundo, biba ijambo, biba amasengesho, biba neza, girira abantu bose neza. Pawulo abwira Abagalatiya ngo ariko cyane cyane abizuye bizera. Umwami Yesu abahezagire. Turagukunda Yesu, uduhe kwimbura imwaka. Uyu mwaka wacu wo kwimbura neza, wo kwimbura ibyo twabivye. Ushikare kutugirira neza. Amahoro y'Imana tukomengo n'abantu bose ashiramira imitima yacu. Mu izina rya Yesu umukunzi wacu. Amen.